Banywanyi ba televiziyo ku Gasaka Web TV, amahoro y'Imana n'abane namwe. Kuri uno munsi twatembereye ngaha mu ntara ya Ngozi, ari na komine Ngozi nyene, ni ku mutumba witwa Rusuguti, neza neza muri quartier Gatonde. Kuri uno munsi twavuza duti reka tugende kuraba ingene ubuzima bumwe bw'abantu baba aho muri iyo quartier ingene babayeho. Niho twaciye dushikira uno mupfasoni mubona ngaha asanzwe abangaha nyoko. Iyi ni televiziyo ku Gasaka Web TV yakugendeye. Mwebwe mwamwitwa bande? Vyokunda ko muvuga cyane ganyo kugira bose bavyumve ingene mwamwitwa muryohewe atangorane nimwe kuko ndazi izina ryawe ntirikeye isoni kuburyo utorivuga. Nitwa Tuyikeze Goreti. Tuyikeze Goreti. Goreti musanzwe mubahehe? Narisanzwe ndakufakazi. Umutumba Rusuguti. Burya rero nanze ndababonye ndanezerewe. None Goreti mama musanzwe muba ngaha mwino nzu kumenga none ino nzu mubayemwo ubego ndayiravye ni ntoyi kandi umenga isakaje ubwatsi ni kagufi. Ubuzima bwo mwino nzu ububona gute we nka usanzwe yibayemwo nko mwiki gihe cici hakizuba ryinshi ugasanga inkugu ucanye irahiye canke bikavana n'imvura naho ugasanga bigenze nabi uranyagiwe. Ubuzima bwo mwino nzu ububona gute kari busanzwe hawe? Imbeho imibu byose bikoranye kuko ntacyo nipfuka afise no mu nzu urabona ko muhameze. Bo nibwo buzima mbayemo kuko simbayeho neza kubera nawe urabona ko urusuru none urunigo rugi nyene canke nakantu washiza kugira ukingire imbwa ntizishobora kuca zinjira ubu nyene urugi dufate ko uba uza kurushirako hano mwijoro nuko ubugaruka nyene hano ugaye no mwijoro nuko none mama ugiruko nabindi kugare aho ruragije kugara nsonja mama kumenga vyo bigoye. None uravye neza ugaye nkuko imbwa abasuma n'ibindi byose nize ngorane ugirira mwino nzu uri kuraraba bingene ingana n'ingene uyugara nize ngorane ufise canke urumva yishimiye wewe ino nzu? Imbwa zirinzira ibintu byose birinzira ahanye natariho ndi n'utwana turinzira tukaraba mu nzu araho sanga yamapfi mu nzu kuko nta kintu na kimwe kiyakingiye. Imbwa zirinzira naho noba njyamye imbwa zirasanga mu nzu nibu imvura umupo wose upariya mwibarabara wisuka mu nzu nkatimba nkajyana. Mama kumenga biragoye ariko je no menga ndafise ikibazo nashaka kubaza. None kimbwa ziza zikwinjirirako n'inki ushize ku rugi ntivyokunda canke kuri kene inzu nta rugi rujako? Urugi rurazako none atagufise ahubwo nararubuze urugi. Warabuze urugi. Mbega none kumenga ino nzu sinzi uraza kumbwira ni nini cyane canke ni ntoyi cyane? None wowe ubona ari nini n'intoyi? Yo muyibamo none muri bangahe? Harimo ivyumba bingahe? Musanzwe muyitahamwe muri abantu bangahe? Turi batatu. Batatu. Harimwo wewe n'umushinga ntahe wawe? Iswe nta mugabo ufise. Yo pole mama nta mugabo ngaha atahaye. None kugira uronke iyi basi katamugabo hari kugira bayubake niwe wayiyubakiye canke ninde byagenze gute? Ndagenda nyene nkatembera nkagenda nkiyangazi yo mu muzi njana icanasiraho njana icyasasiraho bugendosi 3,000 canubwira nkuko kwa misigaro tifasa unyubakira kakazi kugira ndakaroba agacafasa kakahira nkatsinda 3,000 samba ndihengetse. None mama ko twari tumenyereye abantu dufashanya tukavuga uti ababanyi urya muntu byamugoye byagize ukuntu nta kuntu mufise ukuntu mufashanya hagati yanyu mukamuvuga ati abashinga ntahe bo kuno mutumba turabona nteze biramugoye nta uko gufashanya nta kuriho ngaha kugira bashobore kukubakira canke bakugufasha ikindi kintu cyose nka wowe nk'umupfakazi ubushaka? Nta muntu yofasa ubundi kuko wo gufasha nawe bari karironderera
urabona nk'uwari karafyatura hari igihe nawe yabaye gukora mu mupfuko kinkwe akagikora ubundi buryo ntaze urabona sinoza mu budongo ngo nze gukata ubudongo fyature ica ndarubusa ko niko bimeze. None mama kwino nzu niyo musanzwe murayicanamwo dufate murayironderamo ifungurwa ndacanamwo tuboga naturose nkateka tukarya tugaca turyamaho nyene. None nta mpungenge ufise yuko nk'umwana acanye canke wowe ugacana ukihenda umucanwa ukaba mwinshi nta mpungenge ufise yuko izohavurisha? Ncanye nguma mu nzu sisohoka urabona nk'ubu sindacana nicyo gituma ubona nicaye aha hantu maze gucana sisubira gusohoka ngumayo kuko sohotse n'agatonya yotsisi none kwa karira isasi imbere y'iziko ncanaha uburiri ngubu aho nyene ko bigoye mama biragoye ndabona ingora uburiri naha nyene mama ntibyoroshe ariko ntaco. None mama iyi ni televiziyo ku Gasaka Web TV isanze yitaho cane ipfuvyi abapfakazi nkuko kwawe nawe umaze kuraba ino nzu yawe imeze uku igitanda dufate n'ico gitanda nyene kiri ngaho nyene izikorera ngaho nyene nka televiziyo ku Gasaka Web TV ifatikanije n'abandi bantu bose bari ku mihingo ine y'isi batwumva wumva wo saba iki? Icyo nosaba yuko bonteza imbere bakanyubakira uburaro bwiza nanze noshima mbonye ndi imvura iguye sinyagirwe nkabona nanze ndiko ndatembera ahantu nkaha mbona inzu nk'iyo nanze noshima kuko nanze nk'imvura cyangwa harashobora kuza nk'umuntu w'umusore ariko araza kukwinjira iyi ni televiziyo ku Gasaka Web TV mama nkuko namwe musanzwe mubibona abadukurikirana twese ku biganiro byacu dukora buri munsi murabona ino nzu yiwe nukuri ntitwovuga yuko utogira ikigongwe ayibonye nawe nisinzi ingene yoba ameze kuko yamaze kutwereka iyi nyene kwingana uku ni yacanamwo ni ifise igitanda niyo yimburiramwo urugi n'urunyene mubona igitanda kiri ngaha nyene nkuko nyene mubibona mu bisanzwe ubuzima bwo ngaha ntibworoshe. Banwanyi ba televiziyo Gasaka Web TV uno mupfakazi pole sana uno mupfakazi arasaba yuko uwogira umutima w'ubufasha canke akagira umutima w'ikigongwe yo mufasha akaraba yuko yova ngaha ahantu hameze uko abasuma imbwa n'abandi bantu bose baza bakumugirira nabi bivuye ku kuntu inzu y'ibitugagwa itameze neza akaraba nawe ko yo kwiteza imbere akamera nk'abandi kubera n'umupfakazi atagira umufasha. Mama twogusezera tukubwira ugira umutima wo kwizera kuko umuntu wese yizera nta kidashoboka. Televiziyo Gasaka Web TV iratanga ubutumwa buba wayishikirije wewe tuzogaruka tukubwira ko hari icyo twashoboye kuronka nuko atacu twatwarose ariko bidihuse kuboneka naho wogira umutima wo kuba uraraba nawe cyo woburagira burya ngo n'umuntu n'Imana ngifashe ubwifashije ugapfumura ukabura fyatura amatafari n'amakeye ugashira ngaho hanyuma umuntu agapfumaza ari icyo gufasha akabandaniriza kuvyo wagize cyangwa umuntu akaza kubaza ati naranatanguye nananiriwe ngaha nkundira tugusezere ariko tugusezeye uno munsi tuzogaruka no kuraba ubuzima ingene bwagiye burabandanya kuko ndabona ntiborohewe. Televiziyo Gasaka Web TV ikwifurije amahoro ikwifurije ko ibiganiro tubikoresheje uno munsi wozogironka ubukwitaho hanyuma ukamererwa neza nk'abandi nimusigara amahoro. La voix des sans voix.